Hari igihugu kiri mu mutima wa Afrika, igihugu kitavutse ku kiringo gito, igihugu kitavutse mu mahoro gusa, ariko cavutse mu migambi, mu maraso, mu ntambara, ndetse no mu bwenge bw'ingabo z'intwari. Mbega wari uzi Uburundi ko bwigeze kuba bunini kuruta uko buri uno musi? Woba uzi ko hariho umwami yaje nk'umwana yoroye inka, ariko akaza guhindura amateka y'igihugu cose? Abantu bavuga ko yakorotse avuye mw'ijuru, abandi bati yaje azabutse uruzi Kanyaru, ariko si ukuri kuri hehe? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu myaka amajana n'amajana, tumenye inkomoko y'Uburundi, tumenye inkomoko yacu, tumenye uwabutanguje, tumenye ingene igihugu gito cyahindutse ubwami bukomeye bwatinywa mu karere. Kuva kuri Ntarushatsi Cambarantama, umwami wa mbere yahuje imiryango akubaka ubwami n'ubumwe, gushika kuri Ntare Rugamba, umwami w'intambara yagwije imbibe z'igihugu incuro zibiri. Iyi si inkuru gusa, n'amateka y'inkomoko yacu. Ni inkuru y'ukuntu ingoma zavuze imvura ikagwa, maze inzara igahunga. Burundi bwavutse gute? Bwakuze gute? Ni bande babushizeho buri uno musi? Iyo tuvuze igihugu, ubwo nyene uca wiyumvira ibintu bibiri: hari ubutaka ndetse n'abantu. Ibidukikije n'ibindi biza kuza hanyuma ivyo byabanje kubaho. Igihugu kiravuka, kigakura, abantu bakagwira, maze iterambere rikaboneka. None nimba bimeze uko, Uburundi bwo bwaje kubaho gute? Ninde yabutanguje? Ese bwatanguye bungana uko tububona uno musi? Ndazi nawe iki kibazo wamukibaza. Ndabashimira ukuntu munkurikirana. Ibintu nyamukuru bisabwa kugira ngo igihugu cyitwe igihugu ni ibintu bibiri navuze aho hejuru: icambere n'ubutaka, territoire, hamwe n'abantu, peuple. Ivyo vyose iyo bifise, igihugu kiba gitangiye kubaho. Ariko kimwe muri ivyo byose navuze cyahozeho kuva Imana itangura kurema, ndavuga ubutaka. Abantu bo baje gute? Baje ryari? Byagenze gute? Umuntu wa mbere yaje mu Burundi nta makuru avuga aho yavuye, nyuma ya Yesu Kristo. Nuko abantu baza umwe umwe, maze imyaka iragenda. Uko imyaka yagenda iragenda, niko abantu bagiye baragwira, maze territoire nazo ziraguka kubera abantu baratangiye kuza baraba benshi. Nyuma yaho haci haza ibisekuruza vyinshi, maze vyitirirwa amoko n'imiryango: abajiji, abavumu, abanyakarama, abahanza, abahinda, abenengwe, abaraka, abashubi, abashambo, abatsindagire, ababanda, n'indi miryango myinshi yose yagenda yitirirwa amateritwari agiye atandukanye. Iyo miryango niyo yatwara ico gihe. Buri muryango wose ukagira teritwari utwara, cyangwa se ukagira agace utwara, kugeza abaye umwami wa mbere w'Uburundi aziye, Ntare Rushatsi Cambarantama. Maze iyo miryango akayunga, akayegeranya. Kuvaho niho Uburundi bwari butangiye kuvuka. Ariko se Ntare Rushatsi Cambarantama we yavuye hehe? Inkuru ni nyinshi zivuga aho yavuye. Haravuga ko yakorotse avuye mw'ijuru, abandi bakavuga ko yavuye mu mugina. Ariko hari amasoko abiri atandukanye avuga by'ukuri ku buzima bwiwe n'inkomoko yiwe. Amakuru yizewe kuri Ntare Rushatsi Cambarantama ko akomoka kuri Ntwero. Ntwero yavyaye abahungu babiri, witwa Nsoro n'undi yitwa Jabwe. Jabwe yarongora agace k'ubumanuko karimo ubututsi n'ubweru, Nsoro nawe akagenzura agace ko mu Mugamba. Nk'abandi bakera bose ibikorwa byari batunze kwari guhiga. Nuko Jabwe yagiye guhiga, maze mu masaha y'amashoka y'inka haza igihusi gikomeye, ikirere kimera nabi, maze Jabwe asa n'uhunga, ahungira kwa murumuna wiwe Nsoro. Umugore wa Nsoro niwe yarahari wenyene, nuko Jabwe abesha umugore wa Nsoro, bararana ijoro ryose. Maze iryo joro yaje gusama imbanyi, uwo mwana yavutse niwe yabaye Ntare Rushatsi Cambarantama, umwami wa mbere w'Uburundi. Ariko uwo mwana yagumye arererwa kwa nyina, ni ukuvuga kwa Nsoro. Bidatevye uwo mwana yagiye gukura, maze ajya kuramukanya kwa se muvyara ari we Jabwe. Amaze kumubona yacutse umugambi wo kumugumana. Nuko Nsoro amenya ko umwana wiwe yamaze kugenda kwa se, ariko se yamaze gucura umugambi wo kumugumana. Nawe aca aramunyuruza, maze amujyana Ibuha, aho umwami waho yari yubakanye na mushiki wabo Inamabuye, umugore w'umwami Rurinda. Uwo mwana yahavuye aguma ku kirimba c'ibwami, akora ibikorwa vyaho nko kuragira. N'iryo zina rya Cambarantama ryavuye kubera kwenda kwambara urusato rw'intama. Bavuga ko muri iyo misi yose yamaze Ibuha yari afise ibimenyetso vyerekana ko ari umuntu adasanzwe, haba mu bwenge ndetse no mu mitwari. Mu rukino rw'urubugu bakina, nta wamwihanga kuko yatsinda bose. Imfizi yiwe yanesha izindi zose z'ibwami. Yagize indoto zikomeye ishura ko Cambarantama azoba umwami. Muri ico gihe hadutse amakuba akomeye mu Burundi, hatera inzige, inzara, uruzuba ruba rwinshi. Maze apfumu babwira abantu ko uzobatabara ari umwana yarungitswe Ibuha kwa nyirasenge. Bafashe urugendo maze baja Ibuha bamukurayo.
mu bari bagiye kumuzana hari harimo na Kiranga. Baramuzana bazana inzira y'inkoma, maze bashitse bakigwa n'abanyagihugu benshi bari biteze ko aje kubakura muri ako kaga. Niko gufata ya mfizi yiwe arayibaga, maze ashira urusato rwayo ku mugina, maze inzoka y'isati iva mu mugina ikoma kuri rwa rusato inshuro zibiri, navyo bigasamirana nk'ingoma. Nuko hatangiye umugenzo w'ingoma ikozwe mu rusato rw'inka. Uwo musi nyene wabaye nk'uwazaniye urukiza abantu. Abarundi bose bari bamaze kwishimira uwo muntu yaje, maze baramwimika batangira kumugira umwami. Nawe aca afata imiryango yose arayegeranya, maze agira ubwami bumwe. Niko kuzana umugenzo w'umuganuro, maze ashinga urwego rw'abashinga ntahe, ashinga n'umuryango w'abami bita abaganwa. Aho niho hagomba kuzaharava umwami azomusubirira. Amaze kwimika ku ngoma, Ntarushatsi yaciye aja mu gihugu ciwe, nuko yaciye aduga ku musozi wo mu Mugamba. Kugira ngo atware agace ko mu Mugamba, yabwirizwa kwica uwari akarongoye, we nawe yari se wiwe Jabwe. Maze afata abamuherekeza, baragenda bashitse baja Inkoma ahitwa ku Kigwa, aho ari ku nkengera z'uruzi Ruvyironza, aharabana n'imisozi yari izwi cyane muri ico gihe: Kiganda, Mbuye, Muramvya na Bukeye. Kugira ngo imiuke muri ako karere, nawe yabanje kugwana n'umwamikazi Inakibindigiri, maze aramutsinda ku musozi wa Banga. Iryo ni isoko rya mbere rivuga ivyo kuri uwo musore. Abandi bavuga ibitandukanye ku muzo wa Ntare. Bavuga ko yaje mu Burundi azananye uruzi Kanyaru. Bavuga ko yaragira inka akongera akanasenya inkwi z'umupfumu yarakomeye mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Mashira. Umugore wa Mashira yari nasenge wa Cambarantama. Maze umugore yasavye umugabo wiwe kurotorera Cambarantama, ndetse anamubwira ivyejo yiwe. Niho gufata ibitungwa vyo babishira mu buro, maze abwira Cambarantama ko yocura ivyuma, maze akaja guhangana n'igikoko cari caramaze abantu cari cyarimukiye mu Burundi. Nuko Cambarantama yajabutse Kanyaru, igeze aho bita Nyamirango, yahasanze cya gikoko cari carayogeje imirima ndetse kikagandagura n'abantu n'ibitungwa vyabo. Yikojeje kuri vya bikoresho ico cya gikoko, abanyagihugu babona kwiruhutsa. Aca bakuvyo yari yazanye harimwo ibiribwa, ibitungwa ndetse n'ibindi vyinshi. Abaha no ku mbuto zose yari afise. Hano hakomereje wa mugirwa w'umuganuro, nano havuye imvugo y'uko umwami avukana imbuto. Bamuduganye ku musozi witwa Remera ahitwa Nene mu Gashikanwa, maze baramwimika. Imvura itangura kugwa, inzige zari zarateye ico gihe ziba zirahagaze, n'amapfa yose arahera. Rero ingoma y'u Burundi maze kuvuka, tubikesheje Ntarushatsi Cambarantama, igenda irakura, ndetse abandi bami baciye bamukurikira ko yari yamaze kubacira inzira. Bose bava mu muryango w'abaganwa bamukomokako. Wamukurikiye yabaye Mwezi wa mbere, hanyuma Mutaga wa mbere, hanyuma Mwambutsa wa mbere. Uko rwari urunganwe rw'abami ba mbere. Burundi bwagiye gutera intambwe ikomeye cyane mu vy'ubwami, tugeze ku runganwe rw'abami ba kane. Hari mu myaka yababa 250 Burundi buca butangura gukura mu bijanye no gutunganya intwaro ndetse no kwagura imbibe z'igihugu, niho hatanguye kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu. Ukwaguka ku Burundi tubukesha n'Intare Rugamba. Ntare wa kane Rugamba yavukiye Mugera mu ntara y'Igitega, se yari umwami Mwambutsa wa gatatu Mbariza. Akiri umwana bamwita Ngambiri. Bivuga ko yimiswa akiri muto cyane nkuko byangendekeye Ntare wa mbere Rushatsi. Yabaye ku ngoma y'ubwami imyaka irenga 50. Muri ico gihe u Rwanda rwatwawe n'abami batatu: Mibambwe Sentavyo, Yuhi Gahindiro na Mutara Rwogera, batazira Ruyenzi canke se Rutaganzwa. Baramuzi ku izina rya Rugamba kubera ubutwari yakoresha ku rugamba. Intwaro yiwe yaranze no kwagura Burundi biciye mu ntambara. Burundi bwiyongereye inshuro zibiri ku buringanire, maze Burundi bwo kuri Ntare Rugamba busumba Burundi bw'uno munsi. Inkuru ziwe zimwe zimwe zigenda zitwereka uturere yagiye yigarurira. Yimiswe mwaka wa 1996, maze ava ku ngoma Sandavye mwaka wa 1850, no kuvuga aramaze imyaka 54 ari ku ngoma. Yagize abagore 11: Inamiringa, Nziramibango, Inabazi, Nyamirira, Ndinibanga, Mucurora, Mpangano, Dukamisha, Inamvano, Gikore na Vyano. Yagize kandi n'abahungu benshi bari bazwi cyane: Ndivyariye, Birori, Gwasha, Rutandagura, Mubambangwe, Twarereye, Segwana, Igikurubeba, Rubanguka, Ruhiza, Zuru, Zumano n'abandi benshi. Intambara mbere yagwanye yari kwagura akarere ka Bugesera mu mpera z'ikinyejana cya 18. Ni kuvuga mu mwaka w'1990, ubwami bwa Gisaka na Bugesera bwari ku mbibe z'ubusereko bw'u Burundi, bwatwagwa n'umwami Soro, umuhungu wa Majeje.
bwari budafise inguvu, maze Ntarugamba afatira ku ntege nke bwari bufise, arabutera, arabwigarurira. Maze Soro yahavuye ahungira mu izinga ryo mu kiyaga Cohoha, ntawasubiriye kumukubita ijisho. Ahejeje urwo rugamba yabandanije akomeje ivyo bitero gushika no ku Rwanda. Umwami Mibambwe Sentavyo amaze kumva ko ingabo z'u Burundi ziriko zirasatira zerekeza ubwami bwiwe, kandi akaba yarazi ko aho ziteye zisiga zihigaruriye, yahisemo kwigwanako, ariko birangira bamuyaza ingoma bita Rukomba amazi, ndetse n'imfizi yiwe bayita Rushya. Yavuye yemera kumvikana na Ntarugamba, maze bagabura akarere yari yatse Nsoro ku nkengera z'ikiyaga Cohoha na Gweru. Naho biruko Ntarugamba ntiyaretse gutera u Rwanda. Kutumvikana ku Burundi n'u Rwanda kwatangiye mu gihe c'ubwami bwa Ntarugamba. Ikiringo cyose yamaze ku bwami imyaka 54, Burundi n'u Rwanda ntivyigeze vyumvikana. Umwami Sentavyo amaze kuva ku ngoma yasubirije na Yuhi Gahindira. Mu kinyejana cya 19 u Rwanda rwarungitse ingabo nyinshi ngo zize kwihorera, zari ziyobowe na Rugaju. Ibara ryaraguye, nyuma barasubiriye kugaba ibindi bitero, noneho ibintu bibura udubi. Urugamba rwabereye hafi y'ikiyaga Cohoha, ahavuye hitwa Kirundo. Cyari rivuye mu rivuga kurunda, bivuye ku birundo by'abasoda b'u Rwanda biciye muri ako gace. Ntarugamba yasubiriye gutera u Rwanda. Ico giheho ntivyamworoheye, u Rwanda rwifashije intasi zago, harimo intasi ikomeye cyane yitwa Gwiso. Yashobora kumenya amakuru ajanye n'ico gitero, maze ingabo za Ntarugamba zasubijwe inyuma. Ntibyazoroheye, ariko Ntarugamba ntiyashizwe, barongeye batana mu mitwe. Ni urugamba rwabereye Indora, ingabo za Ntarugamba ziratsinda, maze zigarura izindi ntara. Intara zigaruriye ni Imbo ndetse na Bushi. Bwa rugamba buto buto buherereye mu burengero bushira ubuseruko bw'u Burundi no mu manuko bushira ubuseruko, aho tuhasanga ikiyaga cya Kivu ndetse na Rusizi. Aho Bushi Ntarugamba yaharongoreye umugore w'umushi yitwa Nyamvura. Yanahashinze umugwa mukuru Indora mu ntumbero yo gucungera ubwami hafi kugira ngo akomeze arebere bibiba mu Rwanda. Ingabo z'ubundi zitwara neza umwami yaziha agashimwe k'intara mu gihe bari bavuka mu baganwa. Ntarugamba yakomeje urugamba rwo kwagura Burundi, maze yigarurira agace ka bugufi bari bakunze kwitwa Buhangaza. Iyo ntara yatwarwa n'umwami Baramba. Baramba amaze kwicwa, umuhungu we Rugeyo yahungiye mu Rwanda. Amaze kugaruka mu Burundi, intasi za Ntare zarabimenye, maze ziramugandagura. Intara ya bugufi yagumye yegukira Burundi gushika mwaka wa 1924 kugera ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryitwa SDN ryashinga icyo bita Rwanda Burundi bakontorwa n'Ububirigi, maze bakora cya gice cya bugufi cy'u Burundi bagishira kuri Tanganyika y'ico gihe ariyo Tanzania y'uno munsi. Ntwara Ntarugamba imigwi yashaka gufata umuheto ngigwanya ubwami bwe yari myinshi. Umutware yitwa Ntibarangwa yagaririje umwami, maze amusahura inka ziwe, maze zigabangana n'ingabo ziwe. Ashitangaza ko abaye umwami w'u Burundi. Ntibyatuvye ingabo z'umwami Ntare zitwa Batezi zari zongowe na Gwasha, zaramufashe ziramugandagura bamuciye ibice vy'umubiri, maze bereka abanyagihugu kugira ngo babone akarorero. So gusa yashatse kwigira umwami witwa Fumbije wo mu ntara ya Bugesera na Bucembera wo mu ntara ya Bweru, abo nabo bashatse kwigereranya n'umwami, aho babonye sayo kuvugwa. Kuri Ntarushatse igihugu cyari kikiri gito, kirongowe nabo mu muryango wiwe gusa w'abaganwa. Ibindi bice byabirongowe n'Abakundo bamuka kuri Rukundo, barongora intara za Bugesera. Abavuna barongora ubuseruko bushira ubumanuko. Abavubiko bamuka kuri Ruvubiko barongora intara zo mu bumanuko. Abo bose bamuka kuri Ntarushatse. Ariko kandi hari n'Abasine bamuka kuri Mutaga Senyamwiza. Intara shasha zose zabwirizwa kuba zifise abazirongora bakomeye, na cyane cyane abava mu nda y'ingoma. Intara Bweru yayihaye imfura yiwe Ndibyariye, nawe mbere yarashinzwe gukingira umuganwa Samuragwa w'ingoma. Yari yarimitswe akiri muto, ubu Samuragwa yari Mwezi Gisabo. Ndibyariye yishwe na mwene wabo Gwasha, amuniza maze amuta mu ruzi mu Barazi. Gwasha ari umugabo w'intwari, ni nawe yagaba ingabo z'umwami. Yaratinyitse cyane ku rugamba kandi yari yizewe na se. Yari amuhaye kurongora intara ya Buyogoma. Birori nawe yari yahawe kuyongora intara ya Bututsi na Buragane. Naho Busumano nawe ahabwa intara ya Bunyambo. Abatare bamuka kuri Ntare batwara 3/4 by'ubutaka bw'u Burundi, ariko intwaro yari itunganijwe kuri Ntarugamba. Mwezi Gisabo nta na kimwe yahinduyeko. Gati mu gihugu hashira umuntu wese atari mu nda y'ingoma kugira ngo amubere ijisho cyangwa amubere ugutwi, ariko ku mbibe z'igihugu yashira abo yizeye muka mu nda y'ingoma. Amaze gusaza yaciye asa n'ukukurutse, maze aja ku kirimba c'ibwami Mugera. Abana n'umwamikazi Dukamisha, ariko ntiyaragishoboye kuvyara. Ayari yumva impanuro z'abamwegereye nyuma yo gushaka uzomusubirira. Yari yagenye umuhungu wiwe yitwa Ruhereye.
ariko vyari bitangiye kuzana icuka cibi ku bavuka ku mwamikazi mukuru Nziramibango ariwe nyina wa Gwasha na Birori. Nziramibango abonye ko atanu umwe mu bahungu biwe agiye gusubirira umwami, yahisemo kwiba ingoma ya Rwerereye kugira ngo ntabe umwami. Niho umwami yaciye afata ubundi buryo bwo kurondera undi Samuragwa. Ni gute yaciye ajya mu buriri bw'umwami umukobwa w'inshuti yiwe. Yahavuye aba umugore wa nyuma wa Ntare Rugamba, maze avyana umuhungu yitwa Bijoga. Yahavuye aba umwami Mwezi Gisabo. Muri ico gihe Ntare Rugamba yararamaze gufatwa n'ingwara y'ibinyoro, bivugwa ko hari umukobwa yamubonye aramuseka. Kuva ubwo ntiyongera kwiyerekana. Niko guca yihubuki. Yashingwaho biti buruhukiro hafi y'isoko ry'uruzi Ruvubu. Ndabashimiye mwebwe twatanguye kino kiganiro tukaba tukirangije. Nizere ko tuzokomezanya n'ikindi gice cy'inkomoko y'ubwami, Uburundi ndetse n'inkomoko yacu. Ndabakunda cyane.